Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ababaje ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku mushikiranganji Domine Banyanyibona biboneka neza ko ataco yigeze amara muri leta ya Ndirakobuca, benshi bakavuga ko yishe ubutungane ku rugero ruteye ubwoba, aho benshi berekana ko kuva yaba umushikiranganji w'ubutungane atacintu kizima yigeze amarira abenegihugu uretse kurenganya abatari bakeya, ndetse benshi bakemeza ko ariwe mushikiranganji wa mbere wishe ubutungane, ndetse benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bamwamagane n'ubutegetsi bwose bwa CNDD FDD, kuko biboneka neza ko uko yakoreye abenegihugu ari bukubi cyane, ndetse benshi bakemeza ko yakoreye akarwi kari ku butegetsi aho gukorera abenegihugu, akaba aricyo benshi baheraho bavuga ko yarakwiye kugenda ntazagaruke muri politike y'u Burundi kuko ntaco ariko arafasha. Tabigura ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira amakuru ateye ubwoba ariko aramuvugwaho, ndetse n'ico yoba ari gupfa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'igihe yaramaze ari umushikiranganji w'ubutungane, aho ari amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya hagati yiwe ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umushikiranganji w'akarenganyo ibyaranze Domine Banyanyibona muri leta ya Ndirakobuca. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, jewe ndifuza ko ntabara ukangira umushikiranganji w'igitoro. Umushikiranganji w'igitoro kandi ataco dufise mu gihugu cacu, none ko wagenye uw'ubutungane atabwo dufise. Burya Uburundi burafise umushikiranganji w'ubutungane? Igihe Domine Banyanyibona yagenwa ngo arongore ubushikiranganji bw'ubutungane muri Munyonyo 2021, Christien Butoyi yari amaze imyaka 7 n'amezi 2 apfunzwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, yagirizwa ko yagandaguye ababikira 3 b'abataliyanokazi mu Kamenge ku wa 10 kw'igenekerezo rya 7 rishira wa 8 ukwezi kw'Icyenda 2014. Mu kw'Icenda kuza Christien Butoyi azoba akwije imyaka 11 muri uwo munyororo w'akarenganyo. Nta numwe atazi ko Christien Butoyi yazize ubusa. Nta numwe atazi ko ababikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi ryarirongowe n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Murantunga Lieutenant General ntago ari Lieutenant Colonel. Nta numwe atazi ko Christien Butoyi agwaye mu mutwe, ko atari no gushobora gutegura iryo gandagurwa. Domine Banyanyibona arazi neza ko Christien Butoyi ataragera yitaba ubutungane mu myaka 10 n'amezi 10 amaze mu munyororo. Arazi neza ko ari impahazwa. Twarasemereye inshuro nyinshi cyane yaranse kutwumva. Colonel Dieudonné Dushimagize batazira ingagi yafashwe kwa 18 Munyonyo 2016 ku caha cahavuye gikorwa we ari mu munyororo. Yaciriwe gupfungwa imyaka 10.
mu ntango za 2021 yararonse imbabazi za Perezida Ndayishimiye zatuma igihano ciwe gihinduka umunyororo w'imyaka 5. Kwa 18 Munyonyo 2021 Koloneli Ngagi yari ahejeje igihano ciwe. Umunsi Domine Banyankimbona agenwa kuba umushikiranganji w'ubutungane, Koloneli Dieudonné Dushimagize yari yaraye ahejeje umunyororo wiwe. Ubu amaze kurenza ko imyaka 3 n'igice. Domine Banyankimbona yarabimenyeshejwe kenshi. Dieudonné Dushimagize yaramwandikiye. Domine Banyankimbona ntiyigeze anamwishura. Nukuri mwumve ako karenganyo. Co kimwe na Koloneli Ngagi, indiri z'abanyororo zarahejeje umunyororo, abandi barejejwe ariko byaranse ko barekurwa. Pierre Nkurunziza yarahagaritswe n'iperereza ryamufatiye ku Musaga ku igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2016, mu nyuma ajanwa mu mpimba. Kwa 20 z'ukwezi kwa 5 2016 TG Bujumbura Meri yaramurekuye by'agateganyo kubera atacemezo na kimwe c'ibyaha cari kiriho. Ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 5 2016 Procureur wa Bujumbura Meri yarasohoye ordonnance irekura Pierre Nkurunziza. Ntiyigeze arekurwa, ntarigera aburana idonido. Ingingo imurekura by'agateganyo ntiyigeze yunguruzwa ngo ivuguruzwe. Igihano Domine Banyankimbona yaba umushikiranganji w'ubutungane, Pierre Nkurunziza yaza amaze imyaka 5 n'igice muri ako karenganyo. None n'ubu niko biri. Abantu bapfungiwe ubusa nka Petero Nkurunziza boba bangana gute mu gihugu? Domine Banyankimbona ntaco bimubwiye. Kuwa 13 ukwezi kw'Icyenda 2020 Prime Niyongabo Batazira Komesha yahoze ari intwazangabo mu gipolisi na Koloneli Posiye Baritonda Batazira Bito intwazangabo yakukurutse barafashwe n'iperereza bazize ko bahoze ari intwazangabo mu gisirikare ca kera, hanyuma binjira muri seneri ya Agathon-Rwasa. Komesha we yafashwe ari n'umujenama wa komine Songa mu ntara ya Bururi. Ubu bagiye bakwize imyaka 5 mu mabohero. Byarananiranye ko banacirwa urubanza. Abanywanyi ba seneri bapfungiwe ubusa bangana gute bagenzi? Domine Banyankimbona ntaco bimubwiye. Muri Gitugudu 2024 Koloneli Leonidas Hatungimana Batazira Muporo yarasohowe ibohero rikuru rya Mpimba ajanwa mu gasho mu iperereza i Bujumbura. Kugeza ubu ntarasubizwa mu Mpimba. Muporo yari yafashwe muri 2015 yaraciriwe umunyororo w'ubuzima bwose ngo nuko atashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu gihe ari mu batanguje urugamba rwa CNDD FDD. Ntaho byakabaye ko umuntu akurwa mu ibohero rikuru kugira asubizwe mu gasho kwa OPG. Ntibyumvikana ingene wamaze gucibwa urubanza asubizwa kwa OPG. Muporo yarakubiswe mu iperereza. Muporo ntarekuriwe kubonana n'umuryango wiwe. Ibyo byose Domine Banyankimbona arabizi ariko ntaco bimubwiye, ndetse akomeza kumugira irenganyo gateye ubwoba. Benshi bakemeza ko ibiriko birakorerwa Koloneli Mupaje kandi biteye isoni. Benshi baremeza ko ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje buje kurenganya abanyagihugu aho kurenganura abarundi bamaze igihe bazira ubusa. By'ukuri Koloneli Muporo ariko azira iki? Amezi 8 araheze Koloneli Leonidas Hatungimana Batazira Muporo asohowe mu ibohero rikuru rya Mpimba ajanwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Aho hari kuwa 22 ukwezi kwa 10 2024. Rimwe rizima muri Munyonyo 2024 umwana wa Muporo yarahawe uruhusha rwo kubona umubyeyi wiwe. Ntiyarekuriwe kumuganiriza ngo amenye neza impamvu yakuwe mu Mpimba akajanwa mu gasho. Umukuru wa CNDH w'ico gihe Steven Nimuraba niwe yari yafashije ngo bishoboke. Kuva ubwo umuryango wa Koloneli Muporo nta gakuru rufise ku wabo. Ibazo ko amerewe. Ico bikoze amasoko atandukanye yaragiye aremeza gushika mu kwezi kwahera ko Muporo yarakiri mu iperereza
kandi ko yari yaronze cyane, ko yari yarakubiswe ko no gutambuka acumbagira. Ihonyangwa rikomeye ry'amategeko bikozwe n'umushikiranganji Domine Banyankimbona. Iyo umuntu amaze gucirirwa urubanza aba ari mu minwe y'ubutungane n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Uwo muntu ntashobora gusubizwa ku nyamiramabi kwa OPG. Umuntu ari mu ibohero rikuru nta kuntu yosubizwa mu gasho kwa OPG. Naho byobaye birekuriwe ntiyorenza indwi zibiri kwa OPG. None bishoboka gute ko Koloneli Muporo amara amezi 8 mu gasho kwa OPG muri mwiperereza? Abakora bino bintu bakura hehe ububasha? Ubuzima bwaho ntibushobotse. Abapfungiwe muri mwiperereza barara hasi kwisima. Abagize Imana barara kudukeka twaheze. Croix Rouge yigeze gutanga bafungura rimwe ku munsi. Amezi 8 mu buzima nk'ubwo bisa no kwicwa Niyindi tiritire. CNDH ni mugendere Muporo. Abagize CNDH barahindutse. Turasabye Musenyeri Martino Blaise Nyabobo ashike mu iperereza arabe abapfungiweyo agire ico avuze. CNDH irazi ikibazo ca Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo. Turasabye Musenyeri Nyaboho afate mu minwe ico kibazo. Muporo yahagaritswe muri 2015. Tuyibutse ko Colonel Muporo yahoze ari umurwanyi wa CFD, mu nyuma yinjira mu gisirikare c'u Burundi. Yahagaritswe muri Nyakanga 2015 akuye mu biro bikuru by'igisirikare i Bujumbura. Amara igihe apfungiwe mu musarani mu iperereza. Yongera araborezwa igufu. Muporo yagirijwe ko yoba yarashigikiye urwaruka rwiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Yahavuye ajanwa mu ibohero rikuru rya Gitega aracirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwose. Muri 2023 Muporo yarasanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba azira ko yiyamirije igandagurwa ry'umunyororo mu ibohero rya Gitega. Muporo azwi nk'umuntu adashobora kwihanganira akarenganyo aho abonye kose. Uburenganzira bwa Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo nk'umunyororo yakatiwe urubanza nibwubahirizwe, asubizwe mu kibanza ubutungane bwamushizemo. Ibyo ahabwa n'amategeko nko kubonana n'umuryango wiwe nibyubahirizwe vuba na bwango, kuko bariko baramurenganya ku rugero ruteye ubwoba ndetse rubabaje. Ibi byose bireko biraba mu gihe Domine Banyankimbona yitwa ko atwara ubutungane. Muri 2023 umunyeshuri yitwa Christine Ndayishimiye wo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo yarareze umuyobozi w'ishuri yagomba kumushurashuza. Uyu mwigeme yarapfunzwe. Biranemezwa n'abacamanza batatu ba Kirundo bamushize ko icaha cyo kumena ibanga ry'akazi. Umushikiranganji Domine Banyankimbona aho guhana abo bacamanza yarabahumurije ngo bagize agasamazi. Abantu bakorerwa icaha akaba ari bo bapfungwa. Wabangana gute muri iyi myaka ya Domine Banyankimbona? Tuvuge umenyesha makuru Sandra Muhoza, tuvuge Dogiteri Christophe Sahabu, tuvuge Kenny Claude Nduwimana, tuvuge impahazwa zitagira uko zingana zivundiye mu mabohero y'u Burundi. Mu kiringo Domine Banyankimbona ari umushikiranganji w'ubutungane, abantu bari hafi y'amajana 200 baramenyekanye ko banyurujwe n'inzego z'iperereza, yaba iperereza risanzwe ndetse n'iperereza rya gisirikare, kandi batarigera basubira kuboneka. Ababikoze nta numwe yigeze akurikiranwa. Igikorwa ca Domine Banyankimbona cabaye ico gufukira ibyaha bikomeye, byaba ibyo gusesa amaraso, byaba iby'ubutunzi bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mu myaka 5 n'amezi 7 amaze arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane, Domine Banyankimbona yabaye umwamikazi w'akarenganyo. Domine Banyankimbona ninde? Domine Banyankimbona yavutse mu mwaka w'1970 muri komine n'intara ya Bururi. Mu mwaka w'1999 Domine yaronse urupapuro rw'umutsindo rwa lisansi mu bijanye n'amategeko. Yarukwiye muri University y'i Nairobi muri Kenya. Imbere yo kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane, Domine Banyankimbona yarabaye umucamanza muri sentare y'akazi, umucamanza muri Cour d'appel ya Bujumbura, umucamanza muri sentare Ntenyuzwa, icegera c'umukuru wa sentare Ntenyuzwa, akaba n'umukuru w'igisata
ca Gasamburamanza yinjiye muri leta ya Bunyoni muri Ruheshi 2020 nk'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi. Muri Munyonyo 2021 naho yasubiriye Jeanine Niyibizi mu bushikiranganji bw'ubutungane. Biratangaje kubona Domine Banyankimbona mu mwambaro w'umugambwe kandi mu gihe cose yari mu mabanga yari umucamanza. Abacamanza bakaba batarekuriwe kuja mu migambwe. Abaye umushikiranganji ntiyigeze amenyesha ko yinjiye muri CNDD FDD. Ni ikimenyetso ko yamye ari umucamanza ari no muri CNDD FDD. Uko kwiyorobeka biri mu bisigura ingene no mu mabanga ajejwe Domine Banyankimbona aboneka ko akorera inyungu z'umugambwe avamwo ubutungane, akaba yabugize inyundo yo guhonda abo ubutegetsi bwa CNDD FDD bwanka bihinduka umutaka w'inkozi z'ikibi. Ukurikirana ibyiwe arabona neza ko Domine Banyankimbona yahemukiye igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Bamwe mu Barundi bagize ico bagaragaza ndetse bagira ico bavuga kube gito bw'uyu mutegetsi wabereye igihombo gikomeye Abarundi. Uyu mupfasoni ahabona nta maramara ubundi ntaba akwiye guseruka mu bantu n'amabi ari mu gisata ajejwe. Ego hariho ibyo nawe nibaza ko araba nabyo bikamuraba, ariko nta n'akantu gato yokora basi ngo nyereke Abarundi afitiye impuhwe abari gukorerwa ihohoterwa bene borezwa ugufa mu busho butandukanye. Hama aratuma y'abankandakugarika we yerekanye ko aganzwa. Nukuri uyu muntu yarishe igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Aba nibo bari bakwiye guterwa amabuye. Uri aho mu kumushimira ibyo yakatanze muri ubwo bushikiranganji murazi igiti bamuhaye, n'uwo hari igiti kindi kimurindiriye. Hama nukuri Abarundi dukore uko dushoboye twikure ko ubutegetsi. Njewe ku bwanje sintinya kubivuga kuko narababanye n'abafungwa narabibonye. Rero ku bwanje no muha 0/10 kuko ndazi ubuzima bwaho, ndazi ko hari benshi bamaze umwaka wose batarasamba na rimwe imbere y'ubucamanza mu ntara iraho ntavuze. Ndabivuga kuko nahabaye canke bakarekurwa ariko ntibatahe bakamara nk'umwaka wose. Yemwe vuga ingendere kimwe gusa, Imana iri ngaha izadutabara. Undi nawe yagize ati Imana iguhezagire iguhe ukuramba mu bawe kuko uvugira bose udacaguye. Mu bisanzwe abantu batwara bose bashaka gushimisha umugambwe wa CNDD FDD bakomokamwo, bakibagira abanyagihugu bajejwe, bakibagira ko umugambwe uhera iwewe ukazogumana na bamwe wanse gufasha kandi wari ubifitiye uburenganzira n'ububasha. Nuguhuma dutura Imana amarira yo dutabara ibyago turimwo uyu munsi. Undi nawe yagize ati bahungu ubwo murayobewe ko iyi ntwaro y'abantu ntaho bakugena utegerezwa guca aho bashaka. Domine yari harya nk'igikanganyoni. Amategeko yose yahabwa yashinguruka ava hejuru kuri gatsiko kakarwi ntazi bavuga ko ariko gapfukamye igihugu mu nda. Undi nawe yagize ati nta butungane buhari bamusizeho nka ca kintu cera nahahora mbona barindisha inyoni mu myonga uri kure wabona umengo ni umuntu, mugabo inyoni zubu zaratebye zirakimenya ko atari umuntu, ubu zisigaye zikora ibyo zishatse. Abarundi namwe nimumenye ko atabutegetsi dufise, muharanire kubuhindura vuba na bwangu. Mu bisanzwe amabanga abiri ntabangikana. Nta muhinga muri Domine iyo ariyo yose yarakwiriye kugendera ku maranga mutima y'umugambwe kuko yoca atakaza ubutegetsi arakorera umugambwe wamushize harya ari. Ku bwanje wo gutoye mu rubanza utereka uko akubwiye. Rero bishike nkaba nkoresheje imvugo idatahurwa na bose, umuntu umusabye kuza kugufasha mu rubanza yaje akora ico wamubwiye. Uwo mushikiranganji ntiyaje yitwa uw'ubutungane, bamusabye ko yoshobora gukora ibyo yakoze, ko yoba umutegetsi w'akarenganyo agira ko arabikora, aratereka akarenganyo. Nukuri birababaje cyane kandi birateye isoni. Ubutungane bwiza nubudakorera ku gitsure cange ubukore ikintu kubera naka abivuze.
mwebwe mwasemereye nk'abandi, ni mwebwe mufise dosiye yiwe ngo muhavane mumenya uko bimeze. Ni ukuri birababaje ibiri kubera hano mu gihugu c'u Burundi. Uzi abapfakazi indiri bariko banyarwa n'iby'abahisi babo n'inshuti z'umuryango, aho bitwaye hose baguma bababwira ko basinzwe bagana gute, aho bahereye bababwira ko ubutungane bwaheze. Ni ukuri birateye isoni. Erega nimureke Domine ntaco yishoboreye muri abo bagabo bamaze imyaka birarira mw'ishamba babigiriye gushakisha ico birira. Hanyuma niwumva iby'ubutungane ko uyu muvyeyi byamunaniye, twobibaza nyiricubahiro umukuru w'igihugu, kuko niwe udusamburiye igihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.